Kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 26 Munyonyo umwaka wa 2021 urumuri rw'amahoro rwazinukiye mu ntara ya Cibitoki ari naho rwaraye aho buguruye igisata bapimiramwo ingwara mu bitaro bikuru vya Cibitoki bongeye bakora ibikorwa rusangi muri komine ya Buganda aho buramatari w'iyo ntara yamenyesheje ko ivyo biro vya komine bije gusahiriza abenegihugu mu kubapfunyira urugendo kuko ngo iyo nyubakwa izojamwo abakozi bose ba komine. Ntara ya Cibitoke komine Buganda aho twaramutse twifatikanya intwara rumuri aho urumuri rw'amahoro rugeze mu ntara ya Cibitoke twaje gutanguza igikorwa cyo kubaka ikomine ya Buganda. Iyo komine ya Buganda izogeretswe gatatu uvuga ko izojamwo ibisata byose bikorera mu komine nta byo ngo bakana kabakorera hari bose bazabakoraniye aha rwa ko ibisata byose bikora mu komine mu bundi bushikiranganje bazabakorera hamwe ni mu ntumbero yo kugira ngo iyo hagize igikorwa gikenerwa umwe n'igihugu ntirwa arazunguruka hirya no hino aje muri iyo nyubakwa aveyo ibyo arondera byose uburyo bukenewe ikintu cya mbere ni ingufu z'abenegihugu n'abenegihugu nyene bitoreye kuba zoyubaka bakoresheje ingufu zabo uburyo nabwo bukenewe niyo nterana abenegihugu bazotanga n'abandi n'abagenzi b'intara abagenzi b'ikomine bazoza baraterera uburyo buke kugira ngo ariko hanini bizokorwa n'abenegihugu twabonye ko abenegihugu nyene ko barikorera ni intango tuvuge muri komine ya Buganda kandi sinihereza abantu bose babone yuko aho urumuri rw'amahoro rugeze haba ari amahoro koko kandi ari ahantu hagomba gukorerwa ibikorwa by'iterambere. Urwo rumuri rukaba rwabandanije kuri paruwasi ya Kaburantwa aho bafashije mu gikorwa cyo gusakara inzu y'amanama iri muri ico kigo. Urwo rumuri rukaba rwabandanije ku rubego rw'iyo ntara ihana na Bubanza aho rwakiriwe na buramatari w'intara ya Bubanza ari kumwe n'indongozi zitandukanye z'iyo ntara.